Ikazo ya kabiri kwezi kwa gatanu mwaka wa 2023 ubushikiranganji hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bagiranye inama abajejwe umukurikirane w'amatora CENI kugira cyane cyane tuvugane bishasha ibijanye n'indinganizo nshasha y'igihugu yerekana imbibe z'intara, amakomine, amazone, imitumba cyangwa amakaritsiye. Cyane cyane murazi ko umukurikirane w'amatora CENI ariwo utekanye gutunganya byose bijanye n'amatora kuko mu kwitunganya hari aho usanga benshi bikora bw'intwaro kugira bafashe cyangwa ikindi cyane cyane ko usanga izimbibe z'intara ishasha kugira bazikorere ku matora y'umwaka wa 2025 mu matora ni byiza ko ibwirizwa byerekana izo ntara kumwe zikabuwe amakomine kumwe nakabuwe itumba n'amazone niba ko n'umusero twakora kugira duhana hari ibyiyumviro kumwe twayikorana neza twisunze ibyo bwirizwa bishasha twasanze ko byo byiza igihe turavugana n'ikitabo so kuvuga ko twinjiye mu kiringo c'amatora oya ni kugira ibwirizwa bishasha kandi tugomba kubisaba n'abategeko kwishira mu ngiro ko mu CENI washira mu ngiro aho kurimo na cyane cyane ko muziko ku rubuga barafiseyo cyo bita iterambere mu ntara mugabo bumva ko bose tuzo kubisadikanya ko iyo iterambere mu ntara nizi hafi turakorera bashaka tuyage kumvikana ingene ibikorwa bigiye kubandanya n'ibikorwa muri kazoza y'amatora y'umwaka wa 2025 irinde kugira amatora twifuza ko azoba neza cyane integuro yabo integuro nziza rwose tuzoba tugira gufata umwanya tugira inama tugira twirimura ibyo twavuganye tuja twaba n'ibyo tuzokora muri kazoza